Reka subira ndabaha ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ayino yacu Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezo kandi biba byakura amatoza muri mi Kirundi. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka muri Esoro ntangere gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezo kandi biba byakura amatoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu mateka kazi na muntu, makunguye kuri ndetse n'andi makuru yose abari karavugwa ijya nino. Ndabahe kaze mu makuru yacu uyo kuri iyi saha, amakuru aracaye cyane araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira mu bijanye na politiki ngaha mu Burundi, aho hariko haranuganurwa ko hateguwe umugambi wo gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Nyuma y'uko kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye afashe urugendo, akaba rero kuri ubu ngubu atari mu gihugu, aho rero yagiye kwitabira inama ya TECADE cyangwa se iterambere rya Afrika TICADE. Ikaba rero ari inama itegekanyijwe kuzoba ku magenekerezo ya 20 ndetse na 20 gushika kuri 22 Nyandagaro uyu mwaka. Ariko amakuru dukura ku rubuga nuko akimara kurira indege imurerura imushikana nyene muri iyo nama, hari abajenerali baciye batangazwa ko bagiye gutegura umugambi wo gutembagaza Evariste Ndayishimiye. Ariko biriko biribazwa ese Prime Niyongabo ndetse na wa Kenya boba bari mu bateguye umugambi wo gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Amakuru ku buryo bw'idonido turaza kubibashikiriza byose tubiyashikirize maze tubarire uko bimeze nuko uwo mugambi wateguwe. Turaza kandi no kurabira hamwe mu yandi makuru kubiriko biravuga ko hoba hari umugabo yaciriwe gufungwa imyaka 20 yagirizwa ubusuma ndetse agaturira n'inzu y'umuntu. Turaza kandi no kurabira hamwe mu yandi makuru kubiriko biravuga ko hoba hari turaza kubagarukira ndetse n'ipfungwa rya Jean Bosco Ndayikengurukiye kuri ubu ngubu yamaze kujanwa mu iherero rikuru rya Mpimba. Byose ku buryo bw'idonido tubukanya turaza akubibashikiriza. Turaza kandi no kurabira hamwe mu yandi makuru kubiriko biranugwanugwa ijya nino, hariko haravuga ko hoba hari umugambi wo gushaka kwinjiza umugwi wa FDLR mu Burundi, na cyane ariko ngo bashaka umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda urongowe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame, nkuko n'ubundi amakuru ku rubuga abishikiriza. Reka rusubire ndabahe ikaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido tugiye guhera kwereka aravugwa ngaha mu Burundi. Kuri ubu rero umugambi wo gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye wongeye gutegurwa, ariko kuri ubu ngubu biriko biravuga ko woba washizwe mu ngiro na Prime Niyongabo urongoye igisirikare cy'u Burundi ndetse na wa Kenya. Kuri ubu ngubu nawe aramutswa mu gipolisi, ariko bikavuga ko uwo mugambi wateguwe nyuma y'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze gufata indege imurerura imushikana mu nama ya Afrika y'iterambere TICADE. Ikaba rero kandi iyo nama itegekanyijwe ku magenekerezo ya 20 ndetse na gushika kuri 22 Nyandagaro uyu mwaka. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamye afise ubwoba ko isaha n'isa ashobora gukomorwa ku butegetsi, na cyane ko yabango yagirizwa kuba atariko aratunganiriza abanyagihugu ibibazo Burundi bufise. Perezida Ndayishimiye yama yidoga avuga ko hari bamwe ba macoco bashaka kumutembagaza ku butegetsi, rero akavuga ko ivyo bifyoti byose agomba ngo kuzobiha isomo rikomeye, na cyane ko ivyo hamye hanuganurwa uwo mugambi wo gushaka gutembagaza Evariste Ndayishimiye kuva yagashika ku butegetsi, aho bamwe mu bihangange biri mu butegetsi bw'u Burundi bibandanya bishaka kumubogoza. Ariko yaragabishije avuga ko umwe wese azohirahira agategura uwo mugambi wo gushaka kuhirika ubutegetsi bw'u Burundi ngo atazomwihanganira kandi azomuha na vy'akarorero. Mugihe kandi Perezida Ndayishimiye kuri ubu ngubu atari mu gihugu ndetse n'umutamukanyi wa Angeline Ndayishimiye aho bitabiriye inama y'iterambere rya Afrika TICADE. Ikaba rero inama izomara iminsi ishika kuri 3, iho izova ku igenekerezo rya 20 gashika ku igenekerezo rya 23 Nyandagaro uyu mwaka. Kandi bimwe mu bihangange harimo Prime Niyongabo, hakaza uyu wa Kenya ndetse na n'uwahoze aramutswe umugambwe CNL Honorable Gatorwasa bakoranije inama y'abajenerali, ariko ikigenderewe akaba ari umugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Ngiyo rero inkuru idasanzwe Perezida Ndayishimiye yakiriye aho ari mu mahanga, aho rero ashobora kwisanga ubutegetsi bwamaze gufatwa n'ibihangange.
Naho mu yandi makuru mu Burundi hariko haravugwa ihagarikwa rya Jean Bosco Ndayikengurukiye yahoze yarongoye umuhari w'abagwanyi wa CNDD FDD akaba rero ariko aragirizwa urudandazwa rw'ibitoro vy'amagendo. Kwa 16 Nyandagaro y'umwaka Jean Bosco Ndayikengurukiye yahoze arongoye abarwanyi b'abahutu yari yarahunze kubera kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, akaba yatahutse mu gihugu muri 2022 yarahagaritswe ubu akaba apfungiwe mu mpimba. Yagirizwa kandi kudandaza ibitoro vy'amagendo mu gihe ivyo bitoro bimaze amezi 56 bikenye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Jean Bosco Ndayikengurukiye yahoze ari umukuru w'umuhari w'abagwanyi wa CNDD FDD yari yahunze u Burundi muri 2015 inyuma yo kunegura ikiringo ca gatatu c'umuhisi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, akaba kandi ari nawe yatanguje ibaba ry'umugambwe CNDD FDD wahoze ari umuhari w'abagwanyi wagiye ku butegetsi kuva muri 2005 kubw'amasezerano yarusha muri Tanzania, akaba kandi apfungiwe bw'ihorero rikuru rya Mpimba kuva kuwa kane kuri uwo mugoroba. Kubwo amasoko yegereye iyo dosiye kandi abivuga ko akurikiranwa ku caha c'urudandazwa rw'ibitoro vy'amagendo. Nta makuru aratangazwa n'inzego kuri iri pfungwa, nubwo hoba kandi abandi basangiye dosiye ngo yajanywe wenyine mu mpimba. Amasoko yacu kandi yemeza ko atacishijwe mu gasho na kamwe imbere yo kurungikwa mu mpimba kumugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi i Bujumbura. Uburundi bumaze amezi 56 bufise ingorane z'ibitoro kuva mu ntango z'umwaka. Abenshi mu bafise ivyuma baja muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo canke muri Tanzania kurondera ivyo bitoro. Ndayikengurukiye rero yagurisha ibitoro bivanwa mu gihugu ca Kongo. Kubw'ivyo rero ngo yagirizwa abantu bafatwa bagirizwa icaha bahanwa bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'u Burundi. Uwo aturuka mu ntara ya kera ya Bururi ubu yashizwe muri Burunga. Jean Bosco Ndayikengurukiye yahoze ari intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi inyuma y'igandagurwa mu mwaka wa 1993 rya Melchior Ndadaye. Yaciye yinjira ikiroberi. Yarongeye kandi kurongora CNDD FDD mu mwaka w'1998 inyuma yo kwigizwa inyuma mu myaka ibiri. Yaciye kandi ashiraho ibaba rya CNDD FDD ikiroberi ca kera ku butegetsi mu Burundi kuva muri 2005 kubwo amasezerano y'amahoro yo muri Nyandagaro umwaka w'2000 ya Arusha muri Tanzania imbere yo guhunga. Inyuma yo kwanka vyeruye ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza muri 2015 yaciye asubira guhunga mu Burundi. Muri 2021 amaze kumva indemesho z'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaciye ataha mu gihugu. Ihagarikwa ryiwe rishasha ryerekana amagorwa mashasha y'uwo yahoze ari umukuru w'abaroberi ubu akaba rero yabaye utavuga rumwe n'ubutegetsi. Naho haravugwa igihano cyo gupfungwa imyaka 20 ku caha cyo guturira vyateguwe ndetse hamwe n'ubusuma. Kwa 16 Nyandagaro y'umwaka sentare nkuru y'igihugu ya Rutana mu ntara ya Burunga mu manuko bw'u Burundi yarahanishije kuri ubu wa 14 Nyandagaro y'umwaka Egide Nije Egide w'imyaka 20 yimuhanisha gufungwa imyaka 20 yagirizwa ibijanye no guturira ndetse akongera akiba. Ubwo rubanza mw'ijoro riwa 10 Nyandagaro y'umwaka yashengejwe yaraturiye igikoni ca Leoni Mpfayokurera imbere yo kwinjira mu nzu y'umudandaza Alex Ndayishimiye iri ku mutumba Matutu zone Kavuga muri komine Rutana, aho yivye amafaranga 4,800,000 y'amarundi. Ngo yagirizwa icaha hishimikijwe amasanamu agizwe n'abana yakoresheje mu gukora ayo mabi. Egide Ndagijimana ategerezwa kuzoriha 4,4,800,000. Haragisensa by'Imana
ni miliyoni 2 z'amarundi. Leoni Pfayo kurorera yatanze kandi aca apfungwa imyaka 30 y'agatsindikiro. Ategerezwa kandi gutanga ibice 4 by'amafaranga azoshirwa mu kigega ca leta hamwe ndetse n'amafaranga n'amagarama atagabanije y'ubutungane nk'uko amakuru n'ubundi ku rubuga abishikiriza, cyangwa se nk'uko n'ubundi vyatomowe mu byo sentare nkuru iriko iramwagiriza. No mu yandi makuru mu Burundi hariko haranuganurwa ko umugwi wa FDLR woba ushaka gusubira cyangwa se woba ushaka kwinjira mu gihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru n'ubundi ku rubuga abishikiriza. Gusa hariko aribazwa mbega uyu mugwi wo kwinjira mu Burundi vyogenda bite, ese amahoro yoca ashikwako. Amasezerano y'amahoro yasinyiwe Washington kuwa 27 Nyandagaro ukwezi kwa 6 y'umwaka hagati ya leta ya Republika Iharanira Intwaro ya Kongo n'u Rwanda avuga ingene ivy'ibihugu bibiri bigiye gukorana mu bijanye n'ubutegetsi n'umutekano ndetse n'ubutunzi. Mu byo bumvikanye harimwo kurwanya ndetse no gutuza umuhari wa FDLR cyo kimwe ndetse n'iyindi mihari yagwanya kimwe ndetse muri ivyo bihugu bibiri hari byo Kongo ndetse n'u Burundi. Ayo masezerano kandi arashiraho imigenderanire ikomeye izoba hagati y'ivyo bihugu bibiri bifashijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu masezerano y'itangazo accord de principe yabereye i Doha muri Qatar kuwa 17 mu kakaro uyu mwaka hagati ya leta ya Republika Iharanira Intwaro ya Kongo ndetse na M23 ho izo mpande zibiri ziyemeje kubandanya ibiganiro kugeza ku masezerano ntabanduka y'amahoro. Ayo masezerano kandi y'insunga ya Washington nk'uko biri muri ico kicegeranyo. Uretse Republika Iharanira Intwaro ya Kongo ndetse n'u Rwanda, igihugu ca gatatu gihambaye mu matati ya Republika Iharanira Intwaro ya Kongo n'u Burundi bufiseyo abasoda barenga 10,000 bagwanira hamwe ndetse n'abasoda ba Kongo ndetse n'abagwanyi ba FDLR ndetse be n'insoresore bita ko ari za Wazalendo. Burundi ntaho buvugwa muri ayo masezerano yose. Noneho na Republika Iharanira Intwaro ya Kongo ngo ntiyigera yemera ko abasoda b'u Burundi ari bo bayigwanira bafatikanyije n'iyo migwi yitwaje ibigwanisho bitandukanye. Ikibazo ihambaye hano ni iyo abagwanyi ba FDLR bazoca baja hamwe. Amasezerano ya Washington na Doha yoja mu ngiro. Imigenderanire y'intwaro ya CNDD-FDD n'umuhari wa FDLR irakomeye kandi imaze imyaka myinshi. Kinshasa muri 2024 Perezida Ndayishimiye yaratangaje intumbero yo gusenyura ubutegetsi buri mu Rwanda. Iciyumviro yahuriyeko na FDLR umushikiranganje mushasha ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Edouard Bizimana ntashisha na gatoya urwanko afitiye u Rwanda. Ubwo none FDLR niyoba igiye kwirukanwa igaca yinjira mu Burundi, mbese bishitse ingaruka zoba nyinshi ngaha mu Burundi. Mbega oni hari ico yoba itegekanya kuri ivyo bintu mu gihe byoshika uyu mugwi wa FDLR ugashika mu Burundi? Mbega abarundi bazovyakira gute? Ese ntibizoteza ubuhagarara? Ni bimwe rero mu byo abahinga mu vya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini babandanya kwibaza, bakibaza mbega bizogenda bite mu gihe umugwi wa FDLR woba winjiye mu Burundi? Ese abanyagihugu b'u Burundi bazovyakira bite? Ni ibintu nyine abahinga mu vya politiki na cane ngaha mu karere k'ibiyaga binini babandanya abibaza cane, ariko bakaca babona ko bizoba ari ikibazo gikomeye cane ku butegetsi bw'u Burundi. Umugwi wa FDLR uvugwa mu mabi menshi nko kugandagura abanyagihugu muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Si ivyo byonyine, murabizi neza ko uyu muhari unagirizwa ko warasize ugize uruhara muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994.
Naho mu yandi makuru kandi Corneille Moise Arakaza bataziranyeganyega yaraye yinjijwe ibohero rikuru rya Bururi. Ntituzi ko nawe yoba yaraciriwe urubanza nk'uko byagenze ku bakozi biwe baherutse gufatanwa igitoro c'amagendo. Gushika hirya y'ejo dimanche ku igenekerezo rya 17 Inyandagaro y'umwaka, Nyeganyega yari mu gasho kuri police judiciaire i Bujumbura. Nyeganyega kandi yarakoze amabi atavugwa mu makomine menshi y'u Burundi, aho yarongoye igipolisi. Yarishe abanyagihugu benshi ariko ntiyigeze abibazwa, ikigamba ko ashigikiwe n'ubutegetsi n'abategetsi bo hejuru harimo ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza hari abo yishe abagiriza urudandazwa rw'amagendo rw'ikawa, none nawe yinjiye munyororo yagirizwa urudandazwa rw'amagendo rw'igitoro nk'uko ndetse mu bizi byashikirijwe mu makuru atandukanye. Ngororeka mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru aho tubashikiriza dusuzire ngaha tuza gusubira mu makuru araza kubagizwe kuri nomeje ko cyane muri Dende ya Isange TV.